Koze cyane Jibril, Jerry Twabutoyi Hussein, abandongoye Isanamu Media, ni media en ligne. Zari dufise ama platform atandukanye, TV online kuri YouTube. Hama tukaba dufise n'ama page ya social media kuri Instagram hamwe na Facebook. Hama nashaka ndondore présenter d'abord ce que c'est Isanamu Media. Isanamu Media twatanguye ibikorwa byacu muri December ukwezi kwa 12 muri 2020 namakuru ahera dutanguye tukaba dufite ibiganiro byinshi tuma ducisha ku mbuga zacu ngurukana bumenyi. Hama ndibaza abantu bose mbona bambaye imipira ya jaune ngaha na abasanzwe dukorana ibikorwa bitandukanye, aba journalist, l'équipe technique, aba photographe n'abandi. Hama info nyamukuru twabatumye ko ngaha niho ndashaka kubashikiriza umugambi turi turategura ihiganwa ryo kuririmba yitwa Nanje Ndaririmba. Uwo mugambi iyo project twaba twarayanditse twarayiteguye yaraciye amezi nkane. Hama ubu akaba ariho tugiye dushire ku mugaragaro yandikwa yaratanguye kwano bifuza guparticipamo. Nanje Ndaririmba ni umugambi twiyumviriye bivanye n'igihe tugezemwo ca Covid, aho ama événement menshi, ama concert, ama spectacle, ibintu byinshi bibera en ligne kugira ngo abavuga kuvyerekeye umugambi Nanje Ndaririmba kuno watanguye twarihweje dusanga ama événement menshi, ama spectacle, ama competition bijanye na entertainment byinshi bibera kuri line bivanye na nikiza cha Covid. Dusanga mu Burundi naho nyene murabizi ko ama événement menshi arassemble abantu benshi yahagaritswe. Bavuga ati hari amatala menshi usanga muri umwanya bataronka platform cyangwa ukuntu bashobora kwerekana impano zabo kugira ngo baronke ubufasha. Bavuga ati ko dusanzwe turi media en ligne. Allo ko dusanzwe turi media en ligne atashobora kuraba ikintu guterera natwe mu guteza imbere izo mpano. Turaheza turandika umugambi Nanje Ndaririmba aheza amezi 4. Ni umugambi uha akaryo abajene cyane cyane batarekana impano zabo kugira ngo bere competition n'abandi, hama ababishoboye baronke ubufasha muri côté professionnel, accompagnement hamwe n'amapri atandukanye. Hama ntarandiriye ndafise directeur wa projet ngaha shaka kubwira ukuntu iyo projet cyangwa umugambi wa competition itunganyije. Jimmy iyo kombi tafashe ngandi baza nta kibazo ama micro yanyu ni bon arafata ni bon uko bivuze jendi ngaha nk'uma mu bateguye umugambi, hama abasanzwe ndina coordinateur w'iyo projet. Naba twaye umwanya munini nagomba ntangure kuvuga ama critères kugira abantu bashaka kwiyandikisha canka kuza muri iyo projet bamenye ukuntu bazobikora, surtout bamenye uko nabo barimo. Muri critères ya mbere hariho kwanza uyo mugambi uzoraba abantu bafise imyaka iri hagati ya 16 na 35, umva 16 à 35 ans. Ku muntu adashikana iyo myaka canke ku muntu ayirenze urumva uyo mugambi wewe nta mahigwa ufiseko. Bisigura yuko abazoba biyandikishije umunsi wa mbere bazoza tuzoraba ibyangombwa byabo, identité bazoza babizanye kugira juste tuverifie yuko ico kintu ca mbere bagikwize. Ikintu kira kabiri ni nationalité. Twiyumviye yuko umuntu ategereza kuba ari umurundi kugira aje muri iyo projet, canke akaba ari umunyamahanga ariko asanzwe aba mu Burundi, umva afite uruhusha rwo kuba mu Burundi nawe nyene arahawe ikaze. Ikigira gatatu nuko ari umuntu atoba asanzwe afise ubundi bufasha atari muri label yariyo yose. Urumva ni ikintu dushaka gufasha amatara atazwi canke atararonka ubufasha.
urumva rero ko umuntu asanzwe ari muri label bisigura ko abafise abantu bamuraba, abafise abantu bamufasha. Twebwe naho twaba dushaka gufasha abantu batararonka ico kintu gishobora kubafasha. Igikurikira nagomba ncishe gato ku preselection uyaraza kubabwira amatariki mugenzi wanje ngaha hagiye gusana ngo ndababwire ibintu bikenerwa. Ikintu ca mbere nuko muri preselection ya mbere umuririmbyi azoririmba indirimbo yose ashaka, azoririmba indirimbo yose ashaka, ari abazungu ari abarundi, umva indirimbo azi niyo notre jury izoraba kugira ishobore kugira muri preselection. Hanyuma hazoca hasigara abantu 20 niyo bazoba babaye preselectionné. Muri abo 20 niyo bazoca baja muri demi finale. Hanyuma muri demi finale naho kuva kuri demi finale kubandanya nta muntu azosubira kuririmba indirimbo z'uwundi, nuko kubera twebwe tuje ngaha kugira duteze impano y'umuntu. Umva impano rero dukeneye umuntu ashobora kuririmba indirimbo ziwe, bisigura yuko muri demi finale mu bantu 20 bazoza baririmba indirimbo zabo nshasha batarasohora. Bisigura yuko ushobora kuba ari indirimbo wiyandikiye canke ufise umuntu yakwandikiye kubera navyo nyene ntibibujijwe, ariko izoba ari indirimbo yawe atari indirimbo wasohorewe n'uwundi. Aho nyene muri demi finale kugira tuborohereze Isana Media twarateguye amabiti bazoririmbiramwo. Umva deke turonse abantu bazoba barenganye muri aba 20 bazoca baza kuri biro yacu bashobore kuronka amabiti cyangwa tuzipartage mu bundi buryo bushoboka kugira bazironke. Hanyuma izo 20 izo biti nizo bazoca bakorera mu umuntu azora yashimye muri zo abari yaca akoreramo iyo ndirimbo yiwe ateguriremo. Azoba afise 2 semaines yo gutegura indirimbo. Urumva nk'usanzwe afise indirimbo yanditse, umva ivyo bizomworohera no kuraba gusa kunayikorera kuri izo biti twateguye, canke ashoboye kuyandika muri uwo mwanya nico tuma twatanze 2 semaines. Hanyuma après tuzoca iyo yari demi finale. Hanyuma demi finale rero hazoca abo 20 dukuramwo 10. Urumva rero preselection ya 20 hanyuma baci baja muri demi finale baririmba indirimbo zabo, dusigarane 10 batahe. Hanyuma abo 10 rero nibo tuzoca baja muri finale. Muri finale naho nabo nyene bazosubira baririmba indirimbo zabo kuko nabo barafise 2 semaines baronka amabiti bashobora guteguriramwo, kandi baronke na information ishobora kubafasha yuko bashika muri finale indirimbo zabo harimo n'ukuboko kw'abandi cyangwa ubumenyi bw'abandi. Urumva rero aho tuzoca dukora n'abantu bazobereye mu bintu by'umuziki kugira bashobore kubaha information, petite formation professionnelle kugira bashobore kuzoshika muri finale bafise ubumenyi n'indirimbo zabo zimeze neza. Hanyuma ngaho rero muri finale niho tuzoca dushobora kuronka abantu batatu ba mbere bazoca baronka ajya amapri. Ndashobora kuyagira ko wa mbere azoronka miliyoni 2, hanyuma aca kurikiranwa umwaka wose n'isanamu. Bisigura yuko tuzoca tumukorera indirimbo 5, audio 5 na clip 3 ariko panda inane. En même temps azoshobora kuronka abamusuiva muri ico gihe uko bari kwaramufasha kugira ashobore gusohora indirimbo zimeze neza. Uwa kabiri azoronka miliyoni 1.2 hanyuma azosohorerwa audio 1. N'uwa gatatu azoca aronka ibihumbi 700 nawe nyine aca asohore 800 nawe nyine aca asohorerwa audio 1. Urumva nayo mapri. Hanyuma kuri abo nyene 10 kuva kuwa 4 gushika ku 10 bose bahariho amapri bazoronka atandukanye tutaza kuvugira ngaha, ariko bose bazoba prime. Nivyo ikindi naco gusa nuko mwomenya ntavyibagiye muri preselection kubera urumva umuntu azoririmba indirimbo ashaka izo ari nka capella. Umuntu arashobora kuzana instrument yiwe akaririmba indirimbo ashaka avec instrument, ari gitari ari piano, umva ivyo bizomuraba. Ego nagomba ngeze ngaho, hanyuma namba hariyo ibibazo turaza kuvyishura mu nyuma. Murakoze.
Merci beaucoup kuri ivyo bibazo. Hariho ikibazo ca mbere babajije kuvyerekeye rap. Twebwe nta muntu n'umwe twakumiriye, nuko nico gituma murabona ko no muri jury hashobora kuba hari umuntu ashobora kuba azi ivya rap. Urumva mu gutora jury n'ivyo birimo mu vyo twaravye, nuko umuntu ashobora kuririmba indirimbo yose ashaka. No mu ma beat twakoze hariho izishobora kuzoborohereza kuririmba rap kubashaka kubavyifuza. Hanyuma ikibazo ca kabiri kuvyerekeye, urumva twebwe l'ide nuko twashaka guteza imbere umuziki no guteza imbere abafise itala, bafise izo tala. Hanyuma nkuko twabivuze ari uwa mbere uwa kabiri n'uwa gatatu murabona yuko tuzobakorera indirimbo audio. Urumva rero tuvuze ngo umuntu ashobora kuririmba indirimbo z'abandi gusa, turabona yuko bishobora kutugora. Dushaka kumusorera zijya ndirimbo tugaca dusanga peut-être ubwo bushobozi ntabwo afise. Urumva l'objectif twebwe no gushobora gufasha umuntu après competition, yuko dushobora kumufasha kugira indirimbo ziwe zisohoke zimeze neza, agire clip nziza, amenyekane, bishobore kumuha nawe umukate. Urumva rero nico kituma twashatse yuko umuntu yoza kuririmba indirimbo ziwe yiyandike cyangwa yandikiwe n'abagenzi be ariko indirimbo nshasha, kugira turabe yuko ico kintu agishoboye. Bien sûr twavuze yuko hari agaformation bazogira coaching muri finale, nuzoba yasohoye indirimbo yarinivye indirimbo yiwe itameze neza nko muri demi finale, twizere yuko muri finale ivyo azoba yanditse akabifashwamo n'abantu basanzwe babizobereyemwo, ashobora kuzoba afise indirimbo yiwe nziza. Muri preselection, kora muri preselection turashobora kuronka abantu 100, 200, 300, itwoca tubabwira bose ngo bazane indirimbo zabo. Nico gituma rero muri preselection itangura twemereye yuko abantu boririmba indirimbo z'abandi. Urumva namba ukaze kuririmba indirimbo z'abandi, nuko uko gukara kwawe kuzogufasha gushobora kuja muri event. Urumva nico twagize. Ikindi kibazo naco kuvyerekeye abandi biyandikisha abantu bo muri meri gusa. Media online ikiza canyu nuko dushobora gukuvura igihugu cyose. Abantu ba ruguru bose baratumiwe gushobora kwiyandikisha, ariko kubera yari nka projet pilote dushaka kubonye ko ari première edition dushaka kuzobandanya, uburyo bwo kuca tuvuga ngo tuduge ruguru kuja kubarondera turana ko bishobora kutugora kandi twokwemera ibintu tudashoboye. Nico gituma rero muri preselection y'abantu ba mbere, umuntu ari ruguru azofuma kopesha ayo mahera ashobore kuza muri preselection kugira jiri mubone abaririmbire. Ni ashobora kuja muri event ngaho nkishira hamwe ryacu turashobora kuzora ukundi tumufasha kugira ashobore kubandanya, ariko muri preselection urumva umuntu ategereza kuzokwimenya aho bizobera. Preselection izobera muri studio yacu y'isanamu. Ndabona abantu benshi ngaho baraza hiri, ni hepfo yo kwa Ndadaye hasanzwe muri ya building hasanzwe harimo na biro ya Keza ihela, ni hajya niho turi. Urumva umuntu yandikisha tuzobaha adresse neza kugira bashobore kumenya ahantu bizobera. Urumva bizobera hajya, ariko bizoba biriko biracana online, bisigura yuko twavuze ko tutazokwikumira, si ibintu vy'isanamu gusa. Urumva n'abandi bantu ayandi ma media yipfuza gushobora kubicisha ku mbuga zabo barahawe ikaze. Urumva twabiteguye, ariko dukeneye yuko ku ma media yose online bishobora kuhaba kugira babone yuko natwe dufise ikintu dushoboye kandi dufise ikintu dushobora guterera ku gihugu cyatwibarutse. Ikintu rero ahantu rero biyandikisha, kwiyandikisha ni kuri Facebook na Instagram. Kwisanamu umuntu agiye arashobora kucabona uko nashobora kwiyandikisha n'ibintu atanga. Hanyuma
ni ivyo nizo zibiri gusa ego uko ni kuisana ni kuri Instagram no kuri Facebook Isanamu Media. Isanamu Media. Merci. Ufise ibibazo turaza gutanga inimero za telefone ashobora kubariza ku bibazo zisanzwe ziriko ariko nk'uzikeneye arashobora kugenda zijanye kugira umuntu afise ibibazo byo kwiyandikisha agira umuntu amufasha hariho umuntu abijejwe ngaho murakoze. Hari wabajije ngo Wajira kwishura. Okay, hari ibikorwa nko gusa ari abantu benshi bahora bafata babonye image y'umuntu ntashobora kuja hajya anyata amafaranga bamuhaye. Sibyo? C'est vrai? Hariyo rimwe na rimwe natwe turafise imitima naho bamwe badufata ukundi kuntu turafise imitima turafise kuko tuzi aho turazi aho twavuye kandi kugira dushike ngaha nuko badufashije kandi nuko bakibandanya badufasha hariho ayandi ma projet ushobora kuvuga ati jewe urusura rwanje sinshobora kuja kurushira hajya batamuhaye amafaranga mugabo ibi anye ni ibintu by'abantu b'abajene bazoba Burundi bw'ejo buririmba sivyo kuko twebwe ntituzokwamaho hari izindi generation ziko ziravuka so ni mu ntumbero yo kuvuga yuko mbega twebwe nitwavaho tuzosigara abandi aho tuzoragana ibandi c'est pour cela ko ubona urusura rwa Fiali yazinga nta mahera bampaye n'abashaka nimba ari cyo kibazo bashaka kumenya nta mafaranga bampaye mugabo kubera juste yuko nzi yuko jewe ntazokoma ndi Fiali iminsi yose shakuraba abandi bajene bazogaruka bazoserukira Burundi kuko amashurwa aruma kabisa yandi. Merci beaucoup. Hari ikibazo babajijwe mu gisu sinzi ko nokunganira igifaransa cye kirancanga gato mugabo hari akantu numvise yavuze en fait yashatse kubaza ati différence hari ni yahe parce que pour musique irabikora imyaka yose iki n'iki ego kuba pri musique ibikora nivyo buza yuko nabandi babikora sivyo kuko hari abantu peut-être bataronse chance muri ya pri musique kugira batsinde muri pri musique nibaza ariko ari impamvu nabo bashimye kubikora kuko bajya bataronse peut-être ijya chance yo kuganya muri pri musique n'ababironse kandi simbona yuko ujya yambaye Gucci nawe ngo ntuye yambara kubera naka yambaye Gucci urumva cyangwa yambaye impuzu timeze uko nawe ntiyambara urumva so nibaza ko mu ntumbero y'iki kintu no kuvuga yuko bajya abantu bose bataronse ajya ama chance yo kugira baganye cyangwa iki parce que amahigana ni menshi araba mugabo iyo umuntu agize ihigana ntibivuga yuko n'abandi badashaka kugira iryo higana kuko ni umuntu mbere yo guha chance hari abandi peut-être ko bataronse umwanya wo kuja kwiyandikisha cyangwa guparticipa muri iyo evenement so niyo mpamvu turabikoze en tout cas umwanya urahari kandi abantu bose barafite uburenganzira bwo kwiyandikisha cyangwa ikisi kuvuga ngo kubera naka yabikoze ubundi ntibobikora cyane nuko bacanshwa misi batangiye kuririmba twebwe dufise amatatu tudashobora kuririmba kubera bacanshwa misi batangiye kuririmba urumva nimba ufise talent y'ikintu urashobora ku expose iyo talent yawe abantu peut-être iyo wari chance yawe uno musi utaronse ejo urashobora kuronka yego gato ku misho ariko arabahereza ntuzenya Jeni waza yuko bavuze impano itaraja habona twese mbere yuko dutangura muri industry twaba dufise indirimbo tuba twaranditse nk'ahantu ugasanga urafise composition maranye imyaka 3 mugabo udafise ahantu ushobora n'umuntu akumviriza composition yawe nibaza ko ivyo biri clair kuba ufise impano utaraserura ushobora kuba waranditse ukayicara na Fizo afise hip hop yanditse kuva afise imyaka 10 yagiye kwisohora afise imyaka peut-être 15 urumva rero bisa yuko haba hari umuntu akwapwiye nivyo bavuze umuntu atari muri label atarafashwa ataraja ku radio ataraja no ku radio ataravuga n'umujournaliste atararonka iryo bakwe donc voilà gira biri clair dukeneye abantu bo mu gisuru mu Nyamagana Gael reka kuvugira mu kivunga baguhaye micro ubaze amakesyo yose nimba ufise ayandi makesyo uze kubaza kuko
kuko ndumva yuko hari ikintu ufise ushaka kubaza cyane urumva urashaka kubaza kandi urashaka kubishura kuvugira hariya c'est pas bien baguhaye micro uvuga ikiri ku mutima wawe sivyo kandi byo babyiza nimba hari umuntu kuko babaje nimba hari umuntu ataratahura abazi kibazo hama bamutahurisha hama n'abandi bantu baze kubitahura ntituve ngaha kuko turafise ingeso yo kuva ngaha tukaja tugenda tuvuga ibintu hanze reka tubivugire ngaha hari amakame abantu bagende batahuye kuko vraiment jewe byombabaza tuvuye ngaha mukaca wumva ibindi bintu bariko barabibaza ku ma social media iki kandi twabahaye umwanya wo kubaza ibibazo byose s'il vous plaît umuntu afise ikibazo kiri ku mutima nakibaze hama bamwisha kandi turasaba yuko bataza kubaza ibibazo babajije avant kuko ndabona hari aba telefone kwa tusanga ikibazo cha murenganya aciye asubira kubaza cha kibazo nyene donc you have to be focused right bajije en fait kugira umuntu uronke iyi opportunité ko umuntu agufashije ubwa mbere agushize imbere ya publique ikibazo cyo kuzima ni kibazo cy'umu artiste si question ya labo cyangwa iki kuko hariyo nabufasha bari muri labe mugabo ntibabandanye hariyo benshi nkuko twatanguye atanu numa dufashije hama turaronka abadufasha ikitusa urumva mugabo rero bivana kugira umuntu mu artiste azime cyangwa girene bivana nawe nyine udakora neza udakora amahiti udakora urazima nyine urazimanga abantu bakakwibagira urumva hari n'abandi bantu baba artiste bo nivyo en fait kugira uzimange ni biba bivana nawe wowe nyene udakoze bamwe banakupita eko bye lik c'est normal umva ni question y'umuntu y'umuririmbyi wenyene avuga ati jewe nimba naronse ya opportunity aba kanshira imbere ya public bakambona bakansora izo ndirimbo zitanu ni wewe rero muri izo ndirimbo zitanu bazo bakwemereye kuzokora fo kuraba rero uti izi zitanu izo nemera mu ndirimbo icana je nari mfise muri izi zitanu hariho na zibiri basi zizohitinga n'imyaka 3 urumva so ni question y'umu artiste si question iyo magiraniye contrat hariho n'abartiste bahora babirukana kubera babona yuko atanakimwe bariko barakora bari muri lebe bakabirukana voilà well nagomba ndabasabe gato